muraho neza. Aha ndi muhira wanje. Mu gitondo ca kare aho ngiye gufata urugendo novuga ko atari ruto rurerure rubandanya. Aho urabona turageze Gare du Nord haruguru kwa Ntare, turafashe imisozi tuduga. Mu gitondo ca kare urabona ko n'amatara aracaka, turagiye. Ushobora kwibaza ngo uru rugendo rugarukira he? Aha ni Bugarama, hamwe heza cane hari ibiti vyiza biteye igomwe. Ni gake noshika ahantu sindahara kamere, ari nk'ivyo nshoboye ahubwo nohashira amatara yo kwibarabara ku buryo nko mw'ijoro umuntu wese ahageze agenda hafatiye ifoto kuko bahatese, nuko nyene atavyo nshoboye. Yego rero turabandanya urugendo kugeza ahantu tugiye, kandi ndazi no video muraza kuyikunda, muzoyikunda cane, muzoyishima kubera ko ni video nziza izobereka ahantu hatari hake, kure na kure, hirya no hino. Ariko Burundi ni bwiza mw'abantu, Burundi ni bwiza. Urabona ahantu i Bugarama ko ari ahantu heza gose, haryoshe kuraba, habereye ijisho. Ibi biti rero mana yanje ntibazobice, bazobigumizeho. Nimba ari vya leta n'amahoro, ari vy'umunyagihugu naho bazopfume babimugurire bamuhe kashi, ariko vyigumireho. Ariko nivyo n'urugendo ni rurerure. Gusa ahantu i Bugarama niho habaye harehare, ariko nyene ni heza. Urabona ko habereye ijisho, haryoshe kubona, haryoshe kuraba. Ati rero aha nihe? Aha nihe? Urabona amatara menshi cane kwibarabara. Ati aha nihe? Mugani wa mwana kiriko. Rero tugeze ni mu mahanga, twavuye i Burundi, tuvi Bujumbura, tuvi Bugarama, ubu tugeze muri Tanzania ku kiraro hejuru i Mwanza. Atugira duce hejuru y'ikiyaga ibirometero birenga 3. Ibirometero birenga 3. Twahageze mu ijoro mu masaha mbega yemengo ni masaha 4 saa 5. Ngo hanihe? Aha nihe? Bavuga sinzogera kure, aha nihe? Aha rero ni ku kiraro c'i Mwanza. Murabona ko ari ahantu heza hateye igomwe. Nyene murabona ko mba nibereye mu mpemu, kugira urugendo rushobore kumera neza, bishiramo uturimbo tw'Imana, ukagenda uri mu mwuka. N'Imana icehezagira urugendo. Urabona ko urugendo ari rurerure, no hagati ntiturashikayo, kandi urabona tugenda n'imodoka. Ahangira nshike hagati y'ikiraro. Nshike hagati, ndavuye mu modoka, harimo akazi k'Imana. Shimbaza ugatamba kubera kararyoshe, ni gospel. Nabwiye ko ngenda ndi mu mwemu, ndi mu mwuka, ndiko ndawukata. Murabona? Murantabizi. Ewe mukama, ngwapfuye arihuse, nanje ndiryohera kweri. Ndiryohera kabisa. Gusa amahoro ni meza. Urabona aha hantu tuhashika mw'ijoro cane, ariko uriviramo ukivyinira. Aha ni hejuru y'ikiyaga, ntavyo uvuga ngo uragira ubwoba, ntavyo uvuga ngo hari umuntu azaguhemukira iki, ekada. Wa Mungu wanje mwamubonye umusani. Ni kumwe na wa musani, nawe yagiye mu mpemu. Si ibintu mugani wa Natasha aranambara bambara boss. Abyinye gatoya aciye ambwira ngo kurayo. Arirutse
acambwira ngo kuramo ibyo sinabimenyereye ngo iyo ari ibintu by'ibirapu canke nkirege izi direde zanje nkazivyinisha byari gutesa ariko ibyo bintu byo mu mpemo byo mu mana ayo mwari gihe bingora gutanga turabandanije rero kuri ca kiraro bure turabandanije twaharenze ku kiraro twageze Mwanza tugiye ku Gisi. Iyi ni vlog abazungu abantu bize bahita vlog. Rona rero Mwanza ari umudemu mwiza yanyakiriye ankunda cyane akunda ibikorwa byanje yavuze ati ngenda kujana ahantu heza utari bwabone bahita Gahiri niba ari Gahiri ngo hari ibikoko hariyo beach hari ahantu ha volleyball hari ibikoko byo kugenderako biki n'ibiki. Umukobwa yitwa Kita Rasta ni umukobwa mwiza cyane nkuko mumubona yego kabisa Imana irazi kurema yego anakora ahantu heza gose aha hantu Gahiri na ahantu heza gose. Iyi vlog ndazi murayikunda gose ni nziza ni ya bien nukwigera no Bugisi tugeze ku mazi ahantu hari ubwato sinzi nimba za kundihira ni Wahiri Lodge niko hitwa ahantu Wahiri Lodge ndabibonye sinzi nimba za kundihira ngo ntimbereze muri ano mato. Izo nzu mubona ni hoteli ziri hejuru y'amazi ufise umuntu wawe ushatse urajayo ukabura terama ukahamara iminsi ariko ni kuriha amadolari kuma Tanzania sindavyibaza amadolari ariko ahantu habereye ijisho haryoshe. Superbat wubahwe waje hageze ni utuma eregwa neza bla ahantu habereye ijisho haryoshe cyane gusaba abantu bahakoze barashize nk'imitahe ariko si uko nabonye umengo n'abanyamahanga umengo n'abahinde n'abantu umengo b'abahinde nibo bakoze ibi bintu bafashe umusozi wose twarawugenze biranka ko tuwumara umusozi wose ukikuja ahantu haraho kuri Lake Victoria baragenda barawutegura bashiramo ibintu byose ubona amapisine ariyo amazu y'uburaro ariyo restaurant VIP ziriyo amato yo gutembereza abantu ariyo ahantu hariho kurabira ibikoko hariyo nkuko mwabonye naraberetse video ndiko ndatembera ndabe ibikoko ariko no munsi ndaberetse ibintu bitandukanye nivyo kuraba ibikoko. Iyi ni parti ya kabiri ya video nayo nakoze ubwa mbere kuko ubwa mbere twaberetse ibikoko bitandukanye by'ubwoko bwose ingamiya ibiki byinshi ariko rero burya imbere yaho ubuzima bwarabandanije turaza kuryoherwa. Bona beach nziza cyane VIP kabisa. Mungu wanje pasi yambwiye ati nkoreye umuti Jesse ne bwagera ahantu hatisa nkuko bona ko ari ahantu heza gose cyane. Aho rero uba wicaye hejuru ya Victoria akayaga ka Victoria ukumva nyine uri kunezerwa kandi uyu musozi ukuntu umeze neza nta nubwo wabogira ngo Victoria izobatera ngo Tanganyika birabishika igatera amazi kuko urabona ko ari imisozi ihagaze imisozi ihagaze barafashe bahubaka hamazu ahantu hahagaze nyine atari kuvaho ni nka beach oya si nka beach ariko bahakoze biyobeye nuko ndaganira wa muntu waje abwira amakuru yaho hantu y'Mwanza ubuzima bwaho uburyo yamenye filime zanje nako barategura neza ibiryo bimeze neza inkoko yokeje amafiriti amasosi amaketchup imiceri mucama kurabona yuko twagize ibihe byiza kandi ni byiza ko utembereye
ukagenda kure nyine ukabona utuntu tw'hirya no hino. Urabona ko nakanyukuye maze kurya ya nkoko nkumva ko mpazi narakanyukuye. Aha ni ngira nayo ndavyina aha ni kitarasa na waraje ukanyukura. Ndabiri bibiri ingene biryoshe kuraba, ingene bibereye, mbega iyo ndirimbo ivuga ngo iki? Rero ni byiza ko rimwe na rimwe umuntu agira ndavyite ngiki oya so kwikuramo ubwenge, ahubwo nukongera ubwenge, kubera ko ari abantu ashavuga ngo ni vyakumura ikuramo ubwenge ngo akamenya utuntu tw'hirya no hino. So kwikuramo ubwenge ahubwo nukugira nukuja kurahura ubwenge, nukuja kurahura ubwenge ukamenya ibibera hirya no hino. Nkuko nabivuze misi yose iyo ngiye ati kanyoni hakaguruke hakawezi kujua buriyo bwera, nyine akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Urumva rero so kwikuramo ubwenge ahubwo no kubwongereza. Nuko reka tubandanye rero, ndabona twavuye kurya, twavuye hahandi twari twicaye, tugira tuvuye dusubira inyuma, hama tuje mu vyatuzanye mu gisagara ca Mwanza, ibindi bitandukanye no kuryoherwa, ibindi bikorwa bitandukanye vyatuzanye muri no muji wa Mwanza muri Tanzania. Abantu benshi bagumye bambaza ngo uyu mwana arareze, ndamubahe nzomuzana i Bujumbura, arakunda nawe gutembera kumenya hirya nino. Murabona ko bahaje abana b'abasirimu, abarabu, abazungu babasohokeye aho hantu, baje gutembera nko muri bikoko, ingamiya urayurira ikagujana, urabona ko rwaramitse amaguru rutegereje ati nyurira kiba gifise ibiguru bihetamye, ugiye gicacuna mati urirashandaga umunyenga shanda. Kumvise ingene Yesu agira neza, sinzi nimba kivuga ngo ndakumvisha ingene Yesu agira neza cyane, nimba kivuga ndakumvisha uburyo ibikoko tugira neza, uburyo ibikoko dutanga umunyenga utesa, sinzi uburyo kibivuga. Ariko gusa nyine ubona ko bacatuje cirira ivyatsi bituje kabisa, gitegereje umuntu wo gutwara. Yego twavuye tuva rero hajya kuri ya beach, turabandanya kurya ubuzima, aradusohokana wewe nari kumwe n'abamungu wanje, dusohokera ahantu heza cyane, bace dusohokera ahantu heza cyane ku mugoroba kusozera umunsi. Naho twahereye mu gitondo turi hariya turaba ibikoko, tuja kuri beach, tuja gufungura iki, twace tubandanya rero kuri bino birori hano hantu. Rero abatazana bararyosha ibirori gose bararyoherwa, kandi bari benshi cyane, abantu baritabwa, ugasanga ikibuga cyose cyuzuye abantu. Urabona ko bariko batugira utuntu tw'uturori, abantu baje gutamba bagira utuntu navuga ko uturori, utuntu tw'utumaji, systeme batambamwo, systeme bagiramo utuntu. Ni nka rimwe tuhora turaba i Kigali Nyamirambo kuri Bahouse, niho murambona utuntu tw'abamasuzi, abatamvyi bazoragira utuntu dutandukanye. Rero n'abatanzania nabo barafise uburyo batugira, kandi ukabona ko biryoshe cyane. Ukabona ko ari ibintu biryoshe cyane, ubona ko bazi gutarama, bazi kuryoherwa gose. Na bya bindi byantuze wamujama baragira ino byo gufatisha potsinga zose zizungurukana, azambara agira utuntu nabo barabikora. Ni ibintu nyine byo kuryosha, byo kwiryohera kugira umunsi ube uramera neza. Ubona ko urugendo rwacu rwari rumeze neza. Gusa rero ibi twabikoze
ibyo gusohoka twabisohotse bukeye, twagezeho mu ijoro turaryama, bukeye no twagiye muri ibi birori. Tubandanye ndabereke umunezero wa hano muri Tanzania. Umukobwa yamfashe neza, nanjye nzomuzana mu Burundi. Umunsi umwe nzomuzana nanjye ndamufate neza, ndamwereka ibyiza by'u Burundi, ko natwebwe ntavyo tubuze. Burya Bujumbura ni heza cyane, ufise ico harira. Bujumbura iri mu muji novuga mwiza gose, mwiza gose. Uyu muhungu rero uyu mubona ni umuhungu amfasha ibintu byose by'ivyashara muri Tanzania. Urabona Pasi nawe yaryohewe, karatamba, ambwira ati uyu munsi je nkoreye umunsi kabisa, unkoreye umuti. Unkoreye umuti. Vuga sinagiye je nyine n'ujya mukobwa, twagiye twese, twaririrwanye mpaka mwijoro. Ngo wa mukobwa rero ngatse bikumba, ariko nyene anjohereza umunsi. Anjohereza umunsi. Mutazana n'umwana mwiza, nasanze afite umutima mwiza, akajagari, arakundana. Kandi ikindi ni wa mukobwa ubona yubashe, nta kavuyo, ntavyo kuvuga ngo muri kumwe. Urabona abantu bagenda baza ngo muri kumwe ninde ngibiki nibiki, kada n'umuntu yubashe nyene. Urabona ko muri kumwe, uri kumwe n'umuntu yiyubashe. Yego, kanatsinda n'umuntu nyene n'ahantu ataha, n'umusirimu pe. Twarahagiye turabona ko ari umuntu yiyubashe, abantu heza hatesa. Nzomuzana. Turagiye rero no mu DJs akaze cyane, w'umwarabu, umusani arenze gose. Twarashoboye no kumuvugisha, turamusaba yuko yozoza gutaramisha abarundi nk'igihe kimwe. Atubwira ati je muhamagaye kabisa, nzoza ndiruka, ati ndakeneye cyane ahubwo kuza mu Burundi. Tumuswe muzombwire nze kuvanga imiziki kabisa i Bujumbura. Ni mu DJ arenze gose, arenze kabisa. Arenze. Yaratumye mba nk'umusazi, ndaja n'imbere nanjye ndabyina ibintu by'ikinyagihugu ngaho, sinzi amastyle, sinzi ngo babibyina gute. Mugabo nyene kubera kuryohererwa umunsi, narashoboye nanje kuja kwidagadura gatoya imbere. Narijya atana abantu benshi babanzi hajya, uretse ko naje gusanga imwanza ari y'abarundi benshi. Niyo ndi muri ville numva abantu bampamagara bakorerayo b'abarundi, ati Abeli wacu wadutembereye, canke babona imodoka y'indundi ukabona baje nyene bagira baza kundamutsa. Urabona ko ibirori ari sawa cyane rwose. DJ nawe ntavyorosha. Ntavyorosha. Ndasubiriye imbere, abantu bavuze ati none iki kigabo kivyina gutya, ibintu cavyigiye dushirako amapiano kikavyina, umengo kiro kivyina imico y'ikirundi, umengo ndiko ndavyina tayaya, kandi bari mu mapiano, bo bari muri amapiano, nanje ndi mu bintu bya Salisa. Ndaba narayinze je nivyinira Salisa, nawe bari mu mapiano, ariko nta kundi nuko nivyo nshoboye. Meze nk'ikimuga, ikintu nshoboye n'ivyo piano nye n'ivyo bisalisa. Nimba ari Salisa, mwo Salisa umengo ni Sestomati yitwa Salisa, ndavyitiranije. Ewe mukama. Hari umuntu ashobora kwibaza ati ngira ibintu nta muntu yobikora ataburiwe, ariko sivyo. Hari ahantu ushobora kugira ukumva kuryohewe, kandi burya cyane cyane iyo umuntu yajabutse yafashe urugendo, ifo kugera igihe ukagira ukikuramo ibintu bimwe mu mutwe, ukaba mushasha. Nimba ari ibibazo bimwe ukabyikuramo, ukamera nk'uwa bivuyemo, ukiryohera. Iyo mpamvu tubikora, ntabwo bihuriye no kuvuga ngo umuntu yaborewe mbiki oya. Ego, ari kuryoherwa tu.
turabandanya rero na vlog yacu turabandanya na vlog yacu Pasia Mike producer yagize hano hantu aravuga ati rero je nani ndabonye ahantu harenze kabisa, ndabonye ahantu harenze sana. Uyu mu DJ nawe ubwawe kuvugirije uwo mukunda ntakuntu ngero utaryohewe kuko uburyo ruba rumeze byonyine bawumva nyine ya bintu bitese. Nuko murabona biba bitesa kweli. Babyita ngo ni kuvangavanga imiziki. Rero ngaha barabyina makabuce bose bataha amasaha moya saa 2 z'igitondo niho bataha. Twavuye umuziki rero bukeye tugeze mu muji Imwanza. Turi mu nyubako nziza gose, numvise ni ya East Africa, ni nyubako y'ubudandaji ikomeye cyane kandi iyi nzu iyi nyene iyi ni Dubai irahari. Iyi nzu imeze kunyene iyi market igeretse kangahe irimo ibintu byinshi gose. Abakunzi banje mwese wowe bafise ikibazo cy'ubuzima aje kwivuriza muri Tereziya hospital niho hambere bafise scanner igezweho. Ni kuvuga ikintu cyose kitameze neza kimera neza ugakomera nyine ubuzima ukabandanya neza. Ukabura kurubaka uri umusore ushaka kurongora usakaza amabati yo muri Superbat utayakoresheje ntumbaze umukobwa zo gucika kuko yandi yose uzosakaza nta myaka 100 azomara. Ariko Superbat ni imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Murabona ko navyutse sa neza nkuko wari kurabibona ko navuze uko atari by'inzoga babirimo waborewe ntiwovyuka usa kujya mu gitondo kare waraye mu nzoga. Ivyo kuntu usanga n'amaso yatukuye meze fu. Aro nari ngiye muri ntuzeya muri Sansere nduze hejuru kuraba ibindi bintu hariya hejuru muri Sansere. Hariya hejuru ni nyubako nziza gose ndababwiye nziza iri Mwanza hajya ahantu heza gose. Ndagarutse ndavuye kuraba nyabintu ndigarukiye hasi muri Sansere manukanye n'abandi bwambere ntaduze jenyine manukanye n'abandi ndani manukanye n'abandi bagera nko muri batatu. Uyu mwijuru ni mama natoka juu gusa rero nk'ababeshe ibi byose ndabihabwa na Superbat hamwe na Hospital Tereziya hamwe na King's Conference Agency. Twaje kugura ngaha company ya King's Conference Agency. Muzi murafata amatike muri hano gutembera fresh urumva. Kwivuza ni muri Tereziya, gusakara inzu ni muri Superbat, kugura itike y'indege ni muri King's Conference Agency. Niyo mpamvu ntagase ndiko ndagira inoti bwa nyumba. Nako ndababwira ubwiza bwa Superbat company ikora amabati n'imisumari myiza ikomeye cyane. Ndababwira na Tereziya Hospital ibitaro bigezweho bivura abantu bivura indwara zose zananiranye bifite ibyuma bikaze. Shinde ko ndabatangariza rero tuvuye muri ivyo byo gutembera twace tuja muri ville gukora ivyatuzaye gukora ivyashara nako ndiko ndarangura ibintu. Nusanzwe ubujya bw'Imana rivuga ngo udakora ntakaje. Bishitse ugatembera ukajya utwo waruhiye n'Imana iragutahura kuko uhora koze. Ndababwira ntibiva mu ngufu zacu bazibaza ngo nahandi biva tuba twakoze. Kirazira kujya utakoze utiza gukora kugira uki utariye ni udakoze
n'Imana irakwanga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakoze ntakarye. Si sawa? Ibyo ntibisobanutse. Wewe wirirwa urajya udakora ngo bigende gute? Umufunga umunwa cyangwa ubarira ubudode, nimba uzi gutanakora ubarira ubudode, kandi urekane n'ishari ku bantu bakora. Tuba twabiririye mwana ahangari, turi mu mahanga kurondera ubuzima, aje gutuma rero imwanza nama ngenda gutora ibintu biraho nkoresha mu kazi, njayo keshi ntagiye ngaha gesimbira Dar es Salaam canke nkasimbira Kampala, hose birashoboka, bivana n'umwanya mfise. Yego. Aha rero no kuvuga urugendo rwacu ruri mu guhera, ruri mu kurangira, kuko byatuzanye urabona ko turiko turabisozera, tugeze ku gupakira ivyashara. Ikiba gisigaye kiba ari nkaho ari gusubira inyuma. Rero mu kanya navuga yuko vlog yacu irahera, ivyo tweko turabayagira birahera, biraja ku musozi, ariko kandi twemera yuko tuzokwama tubereka ivyiza, biba mu gihugu cacu mbere nibiba hirya y'igihugu cacu, kuza turabereka, kuko ndazi haba hariho abataragirwa amahirwe yo gutembera, biryohera kubibona, uretse ko haba hariho n'abandi bavuga ati karantesha umwanya, ariko uca wihangana. N'undi avuga ati ivyo ndabizi, ariko nubwo ubimenya nibaza ko utabimenya vyose, urashobora kuba uji Mwanza ariko ukaba utashobora kubimenya iki. Rero urabona ayo n'amadolari, amayero niba yakoze kugira ngo dushobore gura bya bintu.